Yes kaze mu kiganiro cha Open Mic. Uyu munsi twabazaniye umugabo yabiciye bigacika ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi aho yagize defile. Ifoto yiwe ikaba yaragaragaye cyane. Urashobora kutubwira mamuko yawe aho uvuka? Mwidondoro wanje Yitwa Sikitu JAFFARI, amenyekana cyane ku izina rya Muganga Ngetwa, andi bakanyita Kitoko, andi Maria Rosa, bitewe n'ukuntu abantu bagenda bambona mu ntara zitandukanye. Navuke muri komine Vumbi, hanyuma mu ntara ya Kirundo. Ndubatse, mfise abana 32 ku bagore, abagore nabo bagira kuri 4. Ku bwawe ujya munsi ugira defile, ntavyari witeze cyane. Wavyakiriye gute bagupostinze kuri yakeza? Madamu yavyakiriye gute? Ababanyi igihe nari ku stade, ababanyi sinzi kuntu byagenze. Jewe nari mbona ubenga nambaye ibisanzwe, ariko byarantangaje. Maze kudefira nasanze mu minota nk'iminota nka 15 batangiye kumbwira keza bana yasize ipantaro ya posting ipantaro yawe, yego yabaye yambere. Ku babanyi nabo babyifashemwo, bagiye bantelefona ari benshi. Umugore, abana babonye ubenga babona ibisanzwe kuko bari basanzwe babimenyereye. Gusa ikintu cyabaryoheyemo cyane kuba bace bambona ndi ku rubuga akeza yampostinze. Ubwa mbere ukibitangura, ubwa mbere ugitangura kwambara izo mpuzu watanga kuzambara hari ryari, byagenze gute? Bijya byo kwambara amapantaro byatanguye ndabimara igihe kirekire, imyaka ibirenga nka 10. Yego kuntu byatanguye igihe kimwe je nari umuntu nambara pocket cyane gose, pocket yobeye. Je no kwambara pocket hari ukuntu nazambara, sinazambara nkuko abasore iki gihe bazambara. Kuntu yambara je narafata umugozi nkafunga, hanyuma sinshire nk'umusipi. Hanyuma igihe kimwe rero ndi mu Kayanza, ndaza ndunama zinda kantu kankorokanye ngiye kugatora, nonamye hasi wa mugozi ucuracika. Inyuma hari umuntu inyuma yanje w'umutegetse, wa mugozi ucitse, urumva kubera ntari nambaye n'iboka anasanze nambaye. Ubwo burya naratanze amande, nca numva taye amande burya zizubuza. Ibintu kwambara nk'ikwiza birakenewe. Nca ntangura kuziniyambirira ntuze Kitoko nk'iyi. Yego umwarabonye rero ubundi ko ngeze ku bintu by'imisentiri igera kuri itatu. Indoto yawe ya hafi, indoto yawe imeze gute muri izi style zawe zo kwambara impuzu? Indoto zanje muri style yanje nuko nko mu myaka nk'itanu cyangwa 10 iri imbere, nuko no hano urabona iki gihe abasore hari kuntu basigaye bambara, ugasanga umuntu yambaye ipantaro igera ino hepfo, ngo ni pocket, ngo nizo ziharawe. Ariko indoto yanje mu myaka 10 nshaka abantu bose bambaye nka kujya jeni yambarira, umuntu akaba yikwijije. Fata impuzu yari ikwiye ugasanga arayambara ntayiduze ngo mukwire, ni ibintu biba biteye isoni mu bantu. Hanyuma style yanje bitewe n'ukuntu abantu bagenda bayimbaza, bayitazira ireke ukwire. Kuko niyo ngiye gushonesha igitambara ndakire kuko kiri nyene, ntavyo kugina bakimanyagura bagira utumanya. Niyo mpamvu nca ndayita ireke ukwire. Mwaka wa 2022 je ni munyitege kabisa, ndaje ndiko ndaza kuko benshi sinarinzi jewe mbere ko binashimisha abantu. Je nabona ubenga ni bisanzwe. Ubu rero ni munyitege kuko ndiko ndabazanira amastyle menshi. Ego notomboza amastyle ndiko ndakora, abandi bakayakora tukaba nka 5 cyangwa mu Burundi bwose ugasanga twambara cyo kimwe, usanga biryoshe cyane. Hariho nambaza ngo nkeka nabandi umukongomani, ariko je n'igikongomani nta nicyonze. No muri Kongo sindarenga mu Gatumba. Aho novuga nabona natembereye ni nko muri Tanzania, kubera nabaye Tanzania mu ikambi ya Rukore. Yego ntahandi novuga nabona bajya bavuga ndi umukongomani, bakabusanga umbwira nkiringana nanje ntagyonze, nca ntangura guseka.